turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze abanywanyi bacu ndahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru kuri imbonesha kure yanyu kandi yacu ni Hejuru TV. Uno mwanya w'amakuru adasanzwe tubasubiriremwo adasanzwe ntucikwe. Javendira ko buca na General Ndayishimiye ibintu vyoba bigeze ahatemba. Iyi ni inkuru y'umwihariko twabateguriye kandi idasanzwe. Ese mwari muzi ko hari intambara zikomeye cyane hagati y'umushikiranganje wa mbere na president w'igihugu cy'u Burundi? Muri aya makuru nibyo muza kumvirizamwo. Harimo amabanga menshi cyane ingene bo barapfuye igitoro. Muri aya makuru raza kuvyumvirizamwo. Reka rero mu kanya gato yituze kubagezaho vyinshi birimo amabanga akomeye cyane, birimo izi ngingo nkuru zikurikira. Zose rero muzumvirize ni ingingo nkuru z'inkuru imwe. Ingingo ya mbere muri iyi nkuru idasanzwe nuko Gervais Ndirakobuca ku kibazo c'igitoro cahavuye kiba umuzi wibuye. Ndirakobuca arabona neza ko Ndayishimiye vyamunaniye akigera ku butegetsi, yongera arabona ko ubutunzi bw'igihugu bugeze habi kandi ari we azobibazwa nk'umukuru wa leta. General Ndirakobuca yarabonye neza ko prestige atacishoboye, ndetse amakuru ahari nuko Gervais Ndirakobuca yoba yaragiye ku mukuru w'iperereza n'abandi ba generali bose arabereka ko igitoro gishobora gusubira kuboneka neza mu Burundi, hamwe boreka Interpetrol igasubira kurangura igitoro cy'u Burundi, hanyuma bakemera bakaduza amafaranga make ku litiro y'igitoro. Ndirakobuca rero ntiyarazi uko ahejeje kugurura intambara atazi. Muri aya makuru ivyo uraza kuvyumvirizamwo ku buryo burambuye. Ikindi rero nuko Gervais Ndirakobuca yoba yarumiwe cyane mu gihe rero benshi boba barumviswe bavuga ko yoba agiye gutanga imihoho. Ariko kandi cateye ubwoba Gervais Ndirakobuca nuko ico gihe ari guca ahagarikwa n'iperereza nawe akagirizwa ko ari kagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Ivyo navyo uraza kuvyumviriza neza muri aya amakuru. Gervais Ndirakobuca rero aho bigeze ubu ariko aragirizwa na President Varisito Ndayishimiye ko ari we yoba yarahagaritse imigenderanire yabo kwa President Varisito Ndayishimiye nabo muri Tanzania. Varisito Ndayishimiye yagarije Gervais Ndirakobuca ko yatanze igiturire kugira ubwato buzanye igitoro Dar es Salaam ntibupakururwe. President Ndayishimiye ntiyigeze avuga umutegetsi mu gihe abitangaza Nyabihanga, ariko no butumwa bukomeye cyane yariko arahereza Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Uwo akaba ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Iyo ngingo nayo ukaza kuyumviriza neza muri aya amakuru. Byinshi rero birakomeye cyane hagati y'aba bagabo babiri barongoye igihugu cy'u Burundi. Umwe akaba arongoye igihugu, undi akaba arongoye leta ya Burundi. Muri aya makuru rero ugiye kumvirizamwo amabanga akomeye cyane kuco Gervais Ndirakobuca na Varisito Ndayishimiye bariko barapfa, kugeza naho Gervais Ndirakobuca ngo yari gukurikira Reveriyano Ndekuriye mu gihe ari kuba yishwe n'isumu yoba yarahawe mu kwezi kwa mbere. Iyi ni imbonesha kuri ya Hejuru TV, aho uzoja uronkera amakuru n'ibiganiro vyizewe kandi bigezweho. Fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda kwibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa. Turabahaye ikaze mwidonido ingingo nkuru duhejeje kubashikiriza. Igihe General Ndirakobuca agenwa kuba umushikiranganje wa mbere, President Varisito Ndayishimiye yaraherutse gutangaza ko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro, anemeza abarundi ko kitazosubira kubura. Aho yarahejeje guhagarika ibikorwa by'ishiramwe Interpetrol yari rimaze imyaka myinshi cyane ari ryo rizanana ibitoro mu Burundi. Varisito Ndayishimiye yaryagirije ko ryakoranye na General Bunyoni mu gutuma ibitoro bikena kugira aboneke akaryo ko gutembagaza intwaro ya General Ndayishimiye. Ndayishimiye yindorereye irindi shiramwe ryitwa Prestige ariho ububasha bwo kurangura ibitoro by'u Burundi rikoranye na Regideso yarigiye kuza irabika igitoro kongera ikaba ariyo igitanga mu bakidandaza. Kindi rero nuko hari n'impari zikomeye zivuga ko Angelina Ndayishimiye yari muri bene Prestige naho we abihakana. Regideso nayo yashizwe mu minwe y'umusirikare avuga ko ari mu nshuti za Varisito Ndayishimiye. Miliyoni y'amadolari yarasohowe mu banki nkuru y'igihugu BRB ahabwa Prestige, ariko ca gitoro cagumye kibura. Amatoza ya RPA yarerekanye ko hariho n'ubunyonyezi budasanzwe kuri ayo mafaranga kurwa muri BRB. Aho rero ntawo ko bagira ko BRB twarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Umwanya wa mbere rero Gervais
Gervais Ndirakobuca generale mu gipolisi yarubashe ko yasanze Perezida Ndayishimiye yifatiye mu minwe ibijanye n'igitoro. Kumbure yaribwira ko igitoro kizoboneka naho yaronka amakuru akwiye y'ingene amafaranga y'igihugu ariko aribwa. Nyuma y'umwaka rero ari mu mabanga niho yabona ko ibara ryaguye, ikibazo c'igitoro cahavuye kibumuzi wibuye. Gervais Ndirakobuca arabona neza ko Ndayishimiye byamunaniye, yongera abona ko ubutunzi bw'igihugu bugeze habi cane kandi ari we azobibazwa nk'umukuru wa leta. General Gervais Ndirakobuca batazirana kugarika umushikiranganje wa mbere yarabonye neza ko prestige atacu ishoboye kiretse kubandanya yiyorera amafaranga y'igihugu, acatangurira ibiganiro mu mpisho na Interpetrol. Niho rero yaraba umukuru w'igihugu na bamwe mu bamufasha barimo umukuru w'iperereza n'umuyobozi mwishikira. Gervais Ndirakobuca yaraberetse ko igitoro gishobora gusubira kuboneka neza mu Burundi, hamwe boreka Interpetrol igasubira kurangura igitoro cy'u Burundi, hanyuma bakemera bakaduza n'amafaranga make yoba ari 150 ku y'amafaranga y'amarundi ku litiro y'igitoro. Ndirakobuca ntiyari azi ko ahejeje kugurura intambara atazi. Gervais Ndirakobuca rero yaratutswe ngo kubona ashobora kwiyumvira gusubiza kuzana sosiyete yahoze ikorana n'abatutsi, ariko nawe yaraberetse ko naho bariko bavuga intwaro za kera ko Interpetrol yakoranye na Perezida Nkurunziza imyaka 15 atangorane, ntivyatevye Ndirakobuca yahavuye yagerezwa ko ayo mafaranga, ariko arasaba ko aduzwa ku litiro ari igiturire ciwe yumvikanye na Interpetrol. Umushikiranganje rero yarumiwe, shavuriranirwa kugeza aho ashaka gutanga imihoho. Niho yahava amenya ko yafatiwe ingingo zihambaye, ko aheraye agatanga imihoho acahagarikwa n'iperereza nawe akagirizwa ko ariko agerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, kimwe mu byaha Alain mu Bunyoni yoba yaragirijwe. Muri Rusama 2024 imbere y'inama nshingamateka, Gervais Ndirakobuca ntiyari umunwa ko atanyishu nimwe afise ku kibazo kijanye n'ibura ry'igitoro. Mu ncamake yarabwiye abarundi ati jewe narananiwe, genda mwibariza umwe avuga ko yacifatiye mu minwe. Ndirakobuca rero abayeho atazi isosi bazomukoza nk'uko abatwenza bariko babivuga. Kuva General Ndirakobuca agombye gutanga imihoho ariko ategwa ubwoba, abayeho atazi ico ategurirwa niyo kizozanana, yitwa ko ari we arongoye leta ariko arazi ko atabubasha na buke yasigaranye. Muri Ruheshi 2024 kwezi kumwe gusa nyuma y'ivyo Ndirakobuca yavugiye mu nama nshingamateka, Perezida Ndayishimiye yatangaje mu gikorane Nyabihanga ko ariho umutegetsi wo hejuru yoba yarabujije igitoro kuza, ngo yandikiye abatanga igitoro ko batokwihenda ngo bakizane kubera himirije gutembagazwa ubutegetsi. Ahandi naho ngo yavuze ko atamafaranga ariho yo kuriha igitoro. Yanamwagirije ko yatanze igiturire kugira ubwato buzanye igitoro i Dar es Salaam ntibupakururwe. Perezida Ndayishimiye ntiyigeze avuga ko uwo mutegetsi akomeye gutyo yoba amwegereye cyane, ariko abantu benshi bakaba bari batangiye no kwiyumvira hagati y'abategetsi batatu. Twari bagejeje ko mu nkuru twabahaye ku munsi wa gatandatu yumvirwa Gervais Ndirakobuca, Reveriyano Ndikuriyo canke Prime Niyongabo. Ico gihe rero Nyabihanga nuko abantu bahise bumviriza ko Varisito Ndayishimiye ariko araha inyishu Gervais Ndirakobuca. No mu ndwi yahera Perezida Ndayishimiye yarabigarutse ko aho yari mu ishengero rya Isidore Mbayahaga ngo hari intambara idasanzwe yagwanye muri Ruheshi na Mukakaro 2024, ngo ubutegetsi bwiwe bwari gutembagazwa muri Gitugutu 2024. Aho hose rero ntiyigera atomora washaka kumutembagaza uwariwe. Inyuma y'amatohoza RPA yashize habona mu minsi iheze ku busuma bwa bukorwa n'abegereye umukuru w'igihugu bafatanikanije na Prestige kubijanye no kurangura ibitoro hanze, hari umutegetsi w'ejuru cyane yegereye Perezida Ndayishimiye yoba yaritangiye amakuru akagira ati birya RPA ivuga turazi uburi ko arabitanga, turazi ko dufise ikibazo muri leta, ntiyemera kumbwira umuntu ariko byarumvikana ko ishavu bafise ritari kure y'urongoye leta. Niko rero makuru avuga ko yamwangiye gutanga imihoho. Ndayishimiye yoba abikiye ikihe gihano Gervais Ndirakobuca? Ni ikibazo gikomeye cyane. Amakuru dukura mu begereje General Ndirakobuca aravuga ko bwo hari ubwoba yarafise mu gihe c'ingwara ya Reveriyano Ndikuriyo. Mushikiranganje wa mbere ntiyashobora no kwerekana ko yitwararitse ikibazo cyane Ndikuriyo, yarazi ko acunzwe bidasanzwe. Tunanuhundi rero nanavyinshi tuza no kubabwira ku makuru yagiye aramenyekana, hazobaho n'igihe ciza cyo kubivuga. Ariko rero ubwoba bukomeye buri mu begereye Gervais Ndirakobuca nuko nawe ari guhava aca kurikira Reveriyano Ndikuriyo
itananwa indwara igoye gutahura kugira yikingire. Mushikiranganje wa mbere afise n'umurwi w'abasenzi yegereje uzura muba hafi igihe cose hari ibintu abona bimuteye amakenga. Muri kino gihe rero hakaba havugwa cane uburozi mu Burundi no mu bakuru bo hejuru cane buravugwa ku rwego ruteye ubwoba. Haribazwa rero niba kwinumira no kwitekerereza mu ntwaro ya mwambuye ububasha bw'umushikiranganje wa mbere ariko ikabizi ko abitsa amabanga akomeye niba ari byo bizokiza General Gervais Ndirakobuca. Ku rubuga rwa Twitter niho hari umuhinga yihweje ibihe umushikiranganje wa mbere rimwe aciyandika ati kera yarinda kugarika none ubu yari yakiriye asigaye ari Ndirakobuca. Imisi tubikiye byinshi bya Gervais Ndirakobuca n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ni gutyo byo bavyifashe. Hari ayandi makuru rero ahari ariko aravugwa cane. Abaryango b'umusirikare Ingabire Keve bifuza kumenya ko akiri muzima. Haraciye amezi abiri rero baronka amakuru adahumuriza muri Republika Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni deuxième classe Ingabire Keve yavuka mu ntara ya Bururi commune Mugamba zone Muramba Mutumba Donge Burasira agacimbiri Mahwane. Keve yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi muri Ruheshi 2024 yejeje imyimenyerezo y'igisirikare yaciye arungikwa mu ntambara muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyago by'umusirikare Keve Ingabire vyashitse ku igenekerezo ya 2024 kwezi kwa mbere 2025 abiwe ntibashoboye no kumenya neza icabaye icarico. Bajanye muri Kongo babwiye umuryango ko batakibona Keve. Bamwe baraketse ko Keve yoba yaraguye mu rugamba. Umuryango rero baragiye kubaza mu gisirikare nta nyishu bigeze baronka kugeza ubu. N'igifungo n'abaryango ntibazi ko uwabakiriho canke yoba yaramaze gupfa. Abaryango ba Keve Ingabire barifuza ko Ventura yosubira kerekana abasoda b'u Burundi yafashe kumwe yahoze ikunda kubikora kugira barabe ko uwabo atoba ari mu bafashwe. Umwe mu baryango ba Keve akabagira ati cyifuzo canje mwebwe mushikana kamakuru mwotubwirira abarongo yo mu Ventura bagasubira kuza baratwereka bafashwe nk'imfungwa kumwe bahora babigira barabicisha no kumbuga ngurukana bumenyi bakabavugisha. Umuryango rero ukaba uracumukuye bidasanzwe babaje cyane n'ingene igisirikare kidatanga inyishu ku miryango ibiri mu gahinda nkaka. N'abaryango rero baragiye kuraba mu biziga byatahanywe barabura uwabo ntibazi ico bari bufate canke bareke. Turasabye rero n'uwo afise n'agakuru kajanye n'uwo musoda agira ico ashikiriza maze umuryango w'umenye inkuru y'imvaho. Reka rero duhereze kuri iyi nkuru yanditswe na Pacifique Inahazwe ku mugoroba w'ejo. Kuva muri ndwi Afrika ngirafise abakenyezi babiri barongoye igihugu. President Netumbo Nandi Ndayitwa yarimitswe ku wa gatanu nka president wa gatanu wa Namibia. Ni kwigenekezo rya 21 kwezi kwa gatatu 2025. Mukenyezi w'imyaka 72 Netumbo Nandi Ndayitwa yarimitswe nk'umukuru w'igihugu mushasha wa Namibia. Netumbo yaraheruka gutorwa mu matora aherutswe muri ico gihugu ukaba heva mu mugambwe SWAPO harongoye ico gihugu kuva cikukiye mu 1990. Mukenyezi rero akaba afise impamyabushobozi zibiri yakuze muri kaminuza zo mu Bwongereza. Yaje n'amabanga menshi akomeye muri politike yaba mu gihe c'intambara yo kurondera kwikukira kwa Namibia haba n'inyuma yo kwikukira. Ikiringo rero c'imyaka 11 yarabaye n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Namibia n'amakungu. Mu kiringo c'imyaka 8 yarabaye icegera c'umushikiranganje wa mbere. Kuva muri 2024 yari icegera c'umukuru w'igihugu. Muri kino gihe rero president wa Namibia n'icegera ciwe co kimwe n'umukuru w'inama nshingamateka bose n'abakenyezi. Abashikiranganje barenga ibice 50% nawe nyene n'abakenyezi. Netumbo ni president agira gatanu wa Namibia. Muri Afrika rero abakenyezi indwi nibo bamaze kurongora ibihugu vyabo. Hano rero dushize mu bakenyezi dusanga barongeye ibihugu mu kiringo c'ifata kibanza kanya gato mu kurindira ko haboneka uwundi mukuru w'igihugu. Hatuvuga rero abarongoye ibihugu bafise ububasha bwose bw'umukuru w'igihugu. Abo bakenyezi rero indwi harimo Ellen Johnson Sirleaf yarongoye Liberia kuva muri 2006 gushika muri 2018. Hari Joyce Banda yarongoye Malawi kuva muri 2012 gushika muri 2014. Hari Catherine Samba Panza yarongoye Central Africa kuva muri 2014 gushika muri 2016. Hari Amena Gorib Fakim yarongoye amazinga rya Maurice kuva muri 2015 gushika muri 2018. Hari Sahel Work Zewde yarongoye Ethiopia kuva muri 2018 gushika muri 2024. Hari Samia Suluhu Hassan arongoye Tanzania
kuva muri 2021 hari Netumbo Nandi Ndaitwa arongoye Namibia. Muri kino gihe rero babaye abakenyezi babiri barongoye ibihugu byabo muri Afrika ni Samia Suluhu Hassan wa Tanzania na Netumbo Nandi Ndaitwa wa Namibia. Kubigeme rero b'abarundi bigeme rwose ntihagire ubaca n'intege, namwe murashoboye ntaho mudoshobora gushika, mugira umwete mu vyo mukora vyose. Mu Cibitoke rero hariko haravugwa impunzi z'abanyekongo ziri mu rugombo zanse kurungikwa igiharo. Haraheze iminsi myinshi rero hibonekezwa uruhagarara mu kigo c'impunzi z'abanyekongo zashikiyemwe mu rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Impunzi zishika 40,000 zaranze kurungikwa ikambi ya Musenyi iri muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana manuko bushira ubuseruko. Imvo n'ubuzima zibona ko ari bubi kubura ibifungurwa muri iyo kambi babwirwa na HCR n'indongozi za leta y'u Burundi. Izo mpunzi rero ahanini zavuye mu ntara za Nord Kivu na Sud Kivu muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo, zikaba zarahunze intambara ziriko ziraba hagati y'igisirikare ca Kongo n'abagwanyi ba M23. Haraheze indwi nyinshi izo mpunzi zishitse mu Burundi aho zari zahawe ndaro mu rugombo, zikaba zari zibayeho mu buzima bubi cane, ariko zibaza ko vyoba nabi gusumba imusenyi. Ngo twahunze intambara ariko ntitugomba kurungikwa ahantu tuzobaho nabi cane, ni kumwe mu mpunzi ashikiriza. Kuvuga ivyo benshi rero bashikiriza ikambi ya Musenyi ntigira inyubakwa z'utuzu twa surwumwe kandi nta bifungurwa n'amazi meza bikwiriye biri muri iyo kambi. Impunzi rero zikemeza ko imiryango yarungitsweyo iryama hasi mu mazu yubakishijwe ibibabi. Indongozi z'u Burundi na HCR rero zikaba ziri mu yabya. HCR rishimangira ko ari nkenerwa ko abantu bunguruzwa, ni nkenerwa ko impunzi zicungerwa umutekano neza, rikabisigurwa na Felix Ndama aserukira HCR mu Cibitoke. Iyo shami rya ONU rikaba ryemeza ko ikambi ya Musenyi yubatswe habayeho kuvugana na leta y'u Burundi n'abajejwe gufasha kugira ngo afashwe izo mpunzi z'abanyekongo zibandanya ziza ku bwinshi. Ariko kubera impunzi ziko ziravyanka ku bwinshi atera haba uruhagarara. Buramatari wa Cibitoke ni Kareme Bizoza yavuze atari ryo munako abazokwanga kugenda bazoca barungikwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Amajambo rero yavyuye icuka mu mpunzi zari zisanzwe zarahamuwe n'amabi yabonye mu gihugu ziturukamwo. Bijanye n'ubufasha rero birateye mwitwarariko, kiretse rero ikibazo c'ukunguruzwa. Impunzi ziri muri rugombo zirafise ingorane bikomeye n'ibifungurwa. Bamwe muri bo rero bakaba barakose amazu hafi y'ikibanza bashikiyemwo, barabona n'amafaranga yo kuziriha, bakaba rero bafise n'amakenga ko bazokwirukanwa kuva ku wa gatanu wa 2021 Ntwarante. Ibikorwa byose mu kambi byarahagaritswe kiretse ivuriro ngendanwa riraba indembe gusa. Amashirahamwe yo mu gihugu na mpuzamakungu aratabaza ko ashobora no kuba ingorane ikomeye, ibintu rero byifashe nabi cane, tagikozwe vyihuta. Abana n'abandi bantu bafise amagara make barashobora kwicwa no gufungura nabi n'indwara. Ni kumwe mu bakozi bakora muri aya mashirahamwe yo gufasha gutabaza imfashanyo mpuzamakungu rero biriko birakorwa n'abantu benshi cane, kuko iyo ngorane yerekana ingorane Burundi bufise mu bijanye no kwakira impunzi. Kubera ubwinshi bw'impunzi rero zihunga ubuseruko bwa Kongo ziragorana kuraza no gufasha izo mpunzi. HCR n'abandi bafasha mu bijanye no gutabara imbabare baratabaje abagira neza mpuzamakungu ngo bashigikira imfashanyo ku mpunzi, ariko uburyo bwarabuze kandi ibikenewe ku rubuga ni vyinshi cane. Abatabona impunzi zo mu rugombo ntizizi uko bizogenda, akaba hari umwiheburo ukomeye cane kandi unateye ubwoba. Naha duhereje amakuru twari twabateguriye kuri iyi mbonesha kuri ya Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo ntimucikwe n'andi tuza kubagezako kuri umugoroba wo kuri uyu wa mbere. Fyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho.